Amazing boy, you do something different. Unkora ivy'abandi batigeze bakorayo. Umubiri fisi chaka, I love you my baby. Kaje kanu kunda kumpa, I lose my control. Urumwero kumbi, wambwiye akajambo ndagukunda. Sinzo kibagira, naho nzobandi munda yezi. Baby, I go follow you, spending my life with you. Cause I don't wanna let you go. You behave your agenda way. Kala joshe, kala joshe. Subiru kambire, nukuri kala joshe. Kala joshe, kala joshe. Kajambo kurukundo, nukuri kala joshe. Gira chumbuye mami, vikurundutira mani. Nkorera kakajeze, ngumize muri muri. Haraho nuba ndiko ndarota, nkaho turi mw'isi ya twenyene. Oh my baby, for real you drive me crazy. I'm in love with you my babe, I go die for you share. Bonjour mesdames, messieurs, le fond de music industry, this is Nosel TV, the one of the best for this industry abidi. Kuri makuru kumwe na Benny behind the camera ni Arkeni. Uko tumaze bikora reka tubaze dukengurikira Imana. Hama dusubira dukengurira nabwo yakunzi ba Nosel TV. Uri mu Burundi cyangwa mu mahanga ndakubwira ati big up for you, shout up for you, ndakunda cyane kuko support yawe ituma ngirana nje n'umwete wo kurondera navuga aya makuru nyinshi wifuza. Yes, uno munsi ndi mu ntara ya Kirundo. Ndi mu ntara ya Kirundo novuga mu buraruko Yes, ni mu buraruko bw'igihugu cyacu cy'u Burundi. Nuvuga urukuja umenya nkuja urukuja mu Rwanda. Sivyo none gamutama. U Rwanda ruri he? Uri tubona hariya. Mbwanga ni mu Burundi. Ni sawa. Yes, kumbure gato ubandanyije nganye no yikiyaga turimwo uraza kumenya cyari cyo gato ucushika mu Rwanda nuvuga turi tujite nyine ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda. Hama rero turaza kuyaga byinshi turi mu kiyaga nkuko mubibona turi mu kiyaga turi kumwe na Mutamangara aza kudusigurira nuvuga amateka kino kiyaga. Mbega weza ko kiyaga cyitwa gute? Mbega weza ko ari he? Turaza kumenya byinshi bite msasa. Safi square. Biraza neza. Yego meze neza. Ukwita gute? Nitwa Nibizi Gerard. Ndi kumwe na Titus ngado silence Titus bite. Fresh. Biraza neza. Yeah man, fresh kwe. No musi uraza kumenya byinshi uri kumwe na cameraman wanje ngaho. Yego. Yes sir. Bite msasa. Sawa. Biraza neza. Yego. Byaje kwita gute? Ndayishimiye Jamal. Ndayishimiye Jamal witiranya na papa wanje twa Jamal nawe nye. Yego. Byiza nanjye urabona ko ndi mutama. Kabisa. Turabona uri kurasoza mutama. Usazwe gukora kana kazi nyene? Aka niko kazi nkora. Ukamazemwo imyaka ingahe? Akanda kamazemwo imyaka 25. 25. Yego. Habura ko imyaka 2 gusa nuvuga kwirane n'imyaka yanje. Umva wabitanguye mu 1990 na oya muzanwe yabitanguye mu 1993. Yego. Umva mutama yatanguye kano kazi je sintaravuka. None kuba ubikora gutya anye mbega hari ico hari inyungu maze kubibonamwo mbega bimeze gute? Kwiga karasiyo kabana. Mbega nukuntu uvuga ku gusoza abantu gusa ubashira ku yindi mitumba canke no kuroba birimwo. Oya. Je basoza abantu gusa. Ariko ngaha anye bararoba naho nyene. Yes, twavuze byinshi ariko nituramenya aho turi exactement. Mbega bibaza ko hari nuvuga ikiyaga cyitwa gute? Nikiyaga cyitwa gute mutama? Cohoha. Yego. Cohoha nuvuga kiri mu biyaga binini cyane bigize nuvuga igihugu cyacu Burundi. Yego. Kuko jewe kugira uyu munsi sinzi aho kigarukira kandi kihana u Rwanda n'u Burundi no kuvuga baragisangiye. Yego. Umva gitera kigenda hiyo. Yego. Bite musaza nawe? Wana jemeze neza kweri. Uyu namusavye gato kubera numvise nawe nyene ngo yavuke kurya musozi wahari. Aho biti yaranda ni hirya gatoya nyene hano. Wakuze wumva rero kino kiyaga gihari wati rero bumva bakivuga gute? Kiyaga bakivuga neza nagikuriyeko nanakivukiyeko kiyaga navutse ndagisanga naso baje bagisangaho muri market tukibona ukunyene. Yego. Amateka yacu umuntu yifuza katembega amateka yacu nayahe mbega nikiyaga kingana gute mbega nikiyaga kiva kikagarukira hehe? Amateka yacu ni maremare cyane kuko natwe ntituza amateka yacu neza. Twaje tugisanga hano ubona n'ikiyaga kimeze neza abantu bose boza bakakiraba nako kimeze neza cyane
ewana nako tukibona ukunyene kawaida nta byinshi novuga yego tuzi yuko ahantu hari ikiyaga benshi bakunze kuza barahoga mbega urahoga biramaze gushika ukahoga mbega nabafise abiwanyu bagize kucoga bumva bakivuga gute mbega mu burebure kingana gute naracyoze n'ubu nocyoga nuko nyine turi mu bwato turacyoga n'ubu mugihe hakurya gatoya ndazi turaza kubona abana barimwo baroga kimeze neza mbega mu kumanuka hogeranije ukaraba ikiba kigipime nk'imetero zingana gute metero nini cyane nk'imetero nka 15 zibomanuka yego yatubwiye ko mutama we ataroba ariko barigira baharobera ngaho baraharobera iyo muza nko mu gatondo mwari kubona nyene abarobyi barimwo bararoba n'amasamake ndazi mwari kuyabona none baharoba isamaki zimeze gute ubwoko bw'amasamaki bakunze kuroba ngaho n'amasamake mato mato nyene nkajya mumenyereye ani mikeka ariko oya si mikeke na mikeke irimwo n'amasamake asanzwe nyene ameze ukuntu harimo nizo bitimare zirezire ziriha nkuko none ngaha anye nta samaki nini n'izirobego ngaha nazo zirimwo ariko kenshi ntizikunda kuboneka utema tuvuye atubwiye yuko ngo kiva ngaha iki kiyaga kiva ngaha i Burundi kiva ngaha i Burundi uvuze no kuvuga isamake zirimwo harimo isamake niniya bita imamba hakabamo n'isamake bita imare hakabamo n'isamake bita zimwe z'ikibarara zimwe baharura ndazibagiye izina ryazo gatoya kuvuga ngo n'amakoki izo nizo zirimo n'izindi rero nto zakavukire bita amafuro yego izo zari zisanzwe ziri nga canke bazanye nuvuga amagi yazo kugira ngo zigirenga izo ndimo ndavuga utwetse amafuro ngo zatewe n'abazungu yego kawaida muri kino kiyaga rero nta fiza zisanzwe ziriyo oya oya uretse ayo mafuro nyene arizo bita ifi kavukire nayo mafuro utuntu dutakura duto turamenyereye ibiyaga nk'ikiyaga tuzi nuvuga ibujumbura hariya dusanzwe tuba canke nazo tuva canke niyo isanzwe ikorera turamenyera hari ikiyaga citwa Tanganyika namo murakizi ni ikiyaga kinini cyane kiba kigira kabiri kw'isi yose turamenye bavuga yuko haba hariyo nuvuga ingona nuvuga nuvuga n'ingona ni ikiyaga kinini n'imvubu anye muri cohoha nta bihari byarimwo harimo ingona n'imvubu mugabo nta birimwo ingona yari sigaye imvubu yari sigayemo yaguye i Rwanda ingona nayo yaraguye Burundi yari umuntu hanyuma baca barayica yego zari zibiri gusa uko nyene oya kare na kare zari nyinshi byagiye zirapfa buke buke kubera koko bitari bwakingirwe bahora bavyica okay ariko ubuntu nta kimwe kiriyo ngaha oya uretse samake nta kindi gikoko kirimo ngaha yego ni samaki gusa nta kindi gikoko gihari ngaha mutama yatubwiye yuko wowe ntazi niyoba azi aho kigerera kumbere nka wowe udufasha mbega kigarukira he kiyaga uko kibona burya kigera ahantu kure cane abazi nk'intara ya Kirundo kiragenda kigakora kuri komine Busoni kikagenda yakora ku mupaka w'u Rwanda kikazunguruka no kuri komine Bugabira kirakorako urumva abazi nk'intara ya Kirundo barumva ko ari kinini cane uhereye muri komine Kirundo kagenda komine Busoni komine Bugabira no kuri Ntega kawaida kirashobora kuba gishaka gukorako ni kiyaga kinini cane ego ni kiyaga kinini cyane aho kiva rero kiva kiza ino ruvuga kitera kija mu Rwanda aho kiva rero kiva he kiva aho bita ku Munzenze aho bita ku Munzenze hanyene muri komine Kirundo kikabandanya zigashika za Bugabira za Busoni hose zirashikiraye yes kumbure urumva yuko ni kiyaga gise amateka meza cyane kandi biri mu bimwe mu bibanza by'iratiro bigize igihugu cyacu Burundi sivyo none gamta yego kweri none gataito kubwawe iki kibanza ukibonye gute yes ni kibanza ciza gose urabona yuko umengo nataye n'ubwenge man uri ahantu nk'ana numva nyene kuri mu yindi isi gusa ikintu ntatahuye neza nane kubaza ni ikijanye n'inzoka urabona ko n'inzoka mu bikoko bya mu mazi zirimo sinzire ko nga je nashaka kubabaza yuko nga tanzoka zoba zihari hari inzoka nini hari izindi nto no mugazo zaba kunkengera y'uruzi canke izindi ziba mu mazi ndani nico ndashaka kumenya ko uko ico bacifashe ribaza icyo mwe kibazo muze ko keshi niwe yamamwo ko je keshi sinama hano
Mutama uyu musore turi kumwe arifuza kubira ati mbega ivy'inzoka hari inzoka mbega hoho bimeze gute ziramaze gushika zigakumura abantu bimeze gute ahubwo ubwa mbere ho reka ndababwire inkuru y'irato y'iki kiyaga ni ukuvuga ikiyaga ingenzi abanyamahanga bose barakirukira baraza kukiraba bakagitemberera ni ukuvuga rero nivyo by'inzoka ngaha zirahari zirabamo aha ku nyamucyamo urashobora guhura n'inzoka iri muri rukanka igenda yego inzoka iri muri rukanga igenda ngaha nyene hejuru ku mazi yego biramaze gushika none zigakomora abantu nk'abantu kunze gutwara ujabukana biramaze gushika bigashika ivyo bintu ugasanga zigira ikibazo mu oya urayica ko ikarengana nayo ikarengana ni inzoka z'ubwoko bwahe ko tuzi ko hari ubwoko bwinshi bw'inzoka oya inzoka ariyo yose irahaba inzoka ntarakunda kuhabona ngaha n'imamba nayo zisigaye zose zirakunze kuba ziri hari yego imamba ari inzoka imeze gute imamba ni inzoka isa n'ikivuruvu kandi ikara cane ikuriye igoye no kuvura yego nuvuga bya biyoka binini rero usanga bijya n'ubukwavu ngaha nyene birabaye oya ivyo nta bihari yes kindi kibazo kumbere titasho yarayifuze kubaza n'ikibazo kimeze gute ya kibazo nashaze kubaza naco nikijanye n'ibiyaga biri muri intara ya Kirundo uretse iki twabonye ca cohoha muranumva turavye histoire y'uburundi ari ibiyaga vyinshi mu Kirundo n'ahantu hambere umwe wese yifuza kugera kubera ibibanza vy'iratiro bihari na cyane inzuzi aha twashitse ku kiyaga kimwe ca cohoha ariko numvise ko hari ibindi biyaga vyinshi mbere je sinomenya igitigiri cavyo ariko hariho vya Kanzigiri vya Gweru vya Gwihinda ariyo rakozwazo n'ibindi rero nashaka kumenya neza ibiyaga bihari ni bingahe ivyo icyo bahurumbira cyane ni cyahe ikiri mu ifi n'igitari mu ifi ni cyahe bazomuze ko ababimenyereye Mutama urashobora kudufasha rero avuga ati ibiyaga biri ngaha mu Kirundo ni byinshi mbega biri mu ifi ni ibyahe muri ivyo biyaga byose bigize nuvuga intara ya Kirundo ibiyaga biri mu ifi ni cohoha ni rakozwazo ni na gitamo ugweru na kacamirinda yego nivyo biri mwo nuvuga ipfi Okay, nibaze kuvyo wabajije kumbere wawe. Navyumvise were. Ikindi abo ntiyanyishuye ni bingahe biri ngaha mu Kirundo ni cyahe amazina yavyo. Ubitse. Bazomuze gusa icyo nzi je ndazi ko ari ibiyaga bishika ku ndwi. Cambere ni kicohoha na gacamirindi na Gweru na Kanzigiri rurino nuwo Gwihinda ibindi wa Mutama ni wabizi. Ibindi kumure ubongera ko kuvyatavuze nakubwiye hariho icyo bitanyira gitamo yego cyo cyerere novuga ha kubibanye nato muri Bugabira begaje kirundikizwe na commune zinga commune Kirundo ni indwi ni 15 kugizwe na commune 15 commune ni commune indwi commune Kirundo commune Busoni commune Vumbi commune Ntega na commune Bugabira na commune Bwambarangwe Zizo komine zigize imvuga intara ya Kirundo yacu nizo zigize intara yacu ya Kirundo yego Bigajya mu Kirundo ibintu bikunze kuboneka cyane byo by'imfungurwa nibiye ibiharage ibitoke amateke imyumbati ibigori yego ibyo byose birakunze kuhaboneka tugereje twumvirize ibyo tubwiye turumva yuko ko ari ikomine yoba ni intara yoba irimo nuvuga yasinziza nuvuga bayimbuka cyane komine Busoni na commune Bugabira na Ntega izo barimo cyane bararima cyane keshi nizo twisunze yego bakuvyerekeye ubworozi nabo bworozi zose zirorora cyane cyane nk'izo za Bwambarangwe za Busoni za Gitobe kuko ni mu misozi cyane mbe Mutama hajyanye wo Mutama w'abana bangahe je mfite umuryango w'abantu 10 yego kandi uracakibasha je oya umuryango w'abana 10 nuvuga nuko ku mugore umwe oya hariho abo nkiri umusore nana twikuye ku ruhande ego kwiri umusore nyene urumva yuko natwebwe biratugora birashika we Keni ngo barovye twigeze kuvugana novuga bibujumbura hariya batubwira yuko ngo barovye ngo bari mu bantu ba mbere bakunze kugira bahabara benshi ngo na wewe byo babishika nawe bikabiga gushikira nk'ibyo
oya imyaka ngezemo kabisa ntinyemera ko nosubira kuja kwirukira inyuma y'abagore kandi namaze no kubona yuko harimo ingaruka yabyo yego ingaruka mbi yo kugira abagore benshi mbega haje ni yahe abantu usanga badahuza mu muryango hari n'abagore usanga batarimo barahuza ahubwo jewe gusa ndi mu bantu bahanura n'abandi kubabo ivyo bintu iyo ngeso abatoyijamo yego yes urumva yuko mutama wewe wakubwira yuko atari vyiza naho byashitse akabikora wewe atari vyiza mbega izi nyoni zisanzwe ziri ngaha imisi yose canke zama ngaha nyene yego nizo ngaha nyene ngaha sizanyoni bavuga ngo ziva ngaha zikagenda mu bindi bihugu oya izi ni nyoni kama zindundi izo zimo z'inyamahanga oya anyi muri cohoha na nyamahanga zikunze kuza ngaha oya zikunze kuba ziri muri rakozwazo mugabo zirakunda guca zitembera zisubiza ngaha yego kenshi bakunda kuvuga ko izo nyoni ziva he mu Iburaya ziva Iburaya zikaza ngaha i Burundi yego none ziza i Burundi kubera iki yo Iburaya hakanye zica ziza mu kirundo muri rakozwazo ariko yo hageze igihe ziragira igihe zigasubirayo yego kubera ko inondi zishima ngaha i Burundi na ibindi bihugu novuga vyo muri Afrika kumbere zojayo ico sino gitegera cyane kuko urabona nko nta vyigwa nakoze ngo nkore ubushakashatsi bwavyo yego reka kumbere twajana uvuga ahantu hari rakozwazo bazo bidisigurane vyo na gatitusi na bintu kire kubimenya nivyo yabukira nashaka kubaza nabakubaza impamvu bayita rakozwazo nibaza ko ari ngaha mu kirundo bomenya impamvu kuba yita rakozwazo ngira ni ari guhinda bayita rakozwazo okay namahoro turasubiye inyuma yes kumbure ni vyinshi utaruzi novuga ku ntara ya Kirundo kandi bavuga ko ari intara nziza cyane kandi iyo barima bakimbura igizwe n'inovuga na malieu touristique meza cyane mbe iyo shite none hakaza n'abanyamahanga nizere yuko kuba twarishe ngaha ibiciro ntibingana hagari hameshi oya abanyamahanga harashobora kuza urumva nakubwiye ko ari ibintu vy'iratiro no kuvuga yuko iyo bari kumwe n'umuntu agisigura neza nakubwiye ko kwisaha ashobora kuriha ibihumbi 5 kwisaha okay numva ni sawa rero yes kumbure ni vyinshi tuza kuyaga ariko naco nivyo twamenye numva bikenewe cyane mbega hajya ikikiri wari wifuza kubaza cyari kikigatito nabajije ikintu kijanye na rakozwazo urabona hariho iyo bita rakozwazo kandi ni gifransa niyo mu kirundi mengo ni ngira yari yitwa guhinda ni yari guhinda oya ni guhinda twinyoni n'umusozi twinyoni n'umusozi twinyoni n'umwe mu misozi miremire ariko gusa hariho guhinda rero niyo rakozwazo ni kubera iki bayita rakozwazo ngo mubizi impamvu bayitwa rakozwazo ni kiyago citse musanga hari inyoni nyinshi z'ubwoko butandukanye impamvu bakiswe rakozwazo ni kiyaga kirimo novuga inyoni nyinshi kandi zimwo inyoni nyinshi z'ubwoko butandukanye nko mutama bitubwiye ngo ni inyoni z'inyamahanga n'inyamahanga ziba zihari kuko usanga hari ibinyoni binini byavuye hanze nyene biza bitinya ubukanye zikazi no hashushe kesho na keshi no hashushe hagera ko hashuhara zigasubirayo imva ziguma zigenda zongera zigaruka yego zigenda zongera zigaruka mbega kuba turi ngaha novuga muri cohoha novuga ntaho vyo bihuriye cohoha hamwe na guhinda niyo bavuze ngo rakozwazo oya ntaho bihuriye kimwe cyose kiri kwacu bona nkino cohoha iri ngaha iyo rakozwazo nayo twovamo tukagenda duca ku musozi tukagenda aho kiri sikure yo ngaha oya sikure cyane ni birometero nka 200 kugira uhashike urundi ikindi kiyaga kiyoba kiri ngaha hafi kiba cegereye novuga nyene tuba tucegereye cohoha ni kiyaga kimwe cyane nico nyene rakozwazo bindi biri kure none ikinecero ikibati rero cisuka mu Rwanda nibamenya aho cisuka hari iki ni kinini cyane nta muntu amenya aho kigarukira yes ni vyinshi titusi ari kindi ya ikintu cyantangaje kwanza nashatse kubaza ni urabona nk'ibujumbura muri Lake Tanganyika usanga hari ubwato bujya bukoresha n'imashini kandi n'abarovyi benshi nibwo bakoresha ngaha twumvise ko n'abarovyi bahari ubuhinga rero bwo kuroba
gute butandukanye ko ngaha nta bwato bw'imashini twabonye bya bw'ikizungu nashaka kumenya rero nimba buhari uravye ijya nino hose nta buhari tubona ubwato nyene sinzire ko buhari uko babubitse canke ko bwagiye kurondera handi hantu nino ubwato bw'imoteri buriho mwe mwaje musanga atabuhari ariko buriho kenshi ntiba buri ngaha muri aka gace mwashikiyemo twababwikiye ko ari kinini cyane nibaza yuko titusi ivyo wabajije ko muri bawe yego banyishyuye gose kabisa ikindi ndababaza mu nyabanza nuvuga Titus the Silo ageneye kumenya byinshi ariko naca agenda bimenye byose kuko ufite uburenganzira bwo kubaza sibyo none yeah of course umurundi yego ndumurundi kandi nakunda cyane kumenya ibibanza vy'iratiro n'ibintu biri mu kirundi ciwacu yeah ubwa mbere ufite ngaha yeah of course ni jambere ntubona ko vyase ko niyumanganya gamana ngumano wenga wewe unyumvira undabira umbonera kenera ubwa mbere ufite ngaha Keni mane wapi keni ahubwo nawe numusoza mukuraba neza ko twajanye muri Tanganyika wamenga arabimenyereye we Keni bivuze ndakwirisha ikiganiro umbwira ivyuzi nawe wewe urakaze mutama turavye kuruzwa turagenda nuko tutasubira inyuma umenga ari kuntu tumenga tugenda ku ruhande gacumenya kundi nawo gudutumbereza ukoresha ubuhinga bwahega mutama aha ndimo natumbereza ngenda nkatiramwe ngaha buke kugira ubwato ntibuyerere no kuvuga utabizi nko ngaha babugenda busubira nkariya bugenda barazunguruka yego amazi tubona ariko aramenga amazi ariko aratemba agenda hariya canke kubwa wovuga ko amazi ariko atemba jahe aha no kubera ni kumuyaga uri murakora no kuvuga umuyaga uri murasubiza ngaha amazi acatemba asubiza mu muyaga usubiza biramaze gushika none akagarukina amazi nubu umuyaga wohinduka ukamanura guca amazi acagaruka ngaha yego umva na amazi rero aguma ari ngaho gucyo nyene atigeragera aha arashobora guterera ugasanga nta nakayaga nakatoba karimo ngaguma atemba ugasanga araterereye yego watubye ko ufise abana 10 mbega abo bana 10 bose bazokurikirana uvuga umugabo wa papa wabo canke bazokurikira ibindi oya bamwe barize uretse ko harimwe ibishumeri bamaze imyaka ingahe bari muhira abandi nabo umwe wese arashobora gutorana akazi none muri ivyo bishomeri bavuga biri muhira ni ku bugombe bwabo baba bari muhira canke nubwa bintu usanga tubwe abajene usanga tugaya akazi oya nta kazi na kamwe karaboneka ahubwo mwebwe mwa mudukurira murashobora kuza muratuvuga nabo nyene bicaye muhira bakaronka yego tubwiye ati rero byamaze gushikara abantu bakagira agatwagwa ngaha batwagwa mbega bikigenze gute hariho twato turoba ari aroba za no kuvuga rero basaba kujamo kagatembaga ni kinini urumva tugwamo yego uvuyemo kandi nawe kugira ngo kuhure n'ikibazo utazi koga nyene kugira ngo gukuremo n'ikibazo nyene nanje nase kagira nk'umuntu yaje koga aje koga usanga ndashitse isanganya yabaye agapfa najero nzi koga ngaha rero byombera ikibazo rero umva dushike rero tunyaruka barakoze umwandi kumwe ngani umusaza gangira azi koga nzi koga mani ndabizi kwezi waburaye inogerageza yego aha naho unyigandukagira gute aha ntigotembaga oyanga uburyo ngogwamo bivanye n'isaso urabona isaso yo hasi iragize neze neza cyane wewe wati rero warigeze kugoga turazi neza yuko ego biri mu bintu kenshi bikunze gushika natwe bwari abakunze gushika tukaja koga ariko kazabumva ngo mwana ngo yatwawe turetse izo ngwana zari ziba ngaha ko yigeze kugoga mbega nta muntu yigeze gutwagwa wowe uzi canke muba mwize gukinana kera canke n'ubu nyene ukuze hari n'abana bagenzi banje kera tukiri abana nyine twoga baza batabizi tukabatwaranye tukabona gwamaze kubatwara bazonze kubatwara mukabona bamaze kwitaba Imana nyine bamaze gupfa ariko nizere ko bitaba cyane hasi cyane yego yes babwiye ko yitwa gute ndayishimiye Jamal urakoze cyane nawe man babwiye ko yitwa gute ubu nawe yitwa Munyambabazi Titus the Silo. Yes sir. Nanje nshimira nakoze akazi. Arkeni yambaye agapira gatukura ariko ntaboneka. Reka ndaboneka nanje ndi mu kirundo umusi. Abone yagomba kundenganya nanje ndaboneka. One word. You're so
amazing boy, you do something different. Unkoreye ivy'abandi batigeze bakorayo. Umubiri fisi chaka, I love you my baby. Kaje kantu ukunda kumpa, I lose my control. Urumwe rukumbi, wambwiye akajambo ndagukunda. Sinzokibagira, naho ndabandi nkunda ezi. Baby I go follow you, spend my life with you. Cause I don't wanna let you go. Ibihe byose je nawe. Kala ryoshe, kala ryoshe. Subira ukambwire, nukuri kararyoshe. Kala ryoshe, kala ryoshe. Kajambo k'urukundo, nukuri kararyoshe. Gira ico umbwiye mami, vy'ukuri undutira mani. Nkorera kakajese, ngumize muri mu